umuntu umunsi umwe nsanga ageze mu mashengero 3 n'imatarane kandi aho yaca hose bamukoresha ibyaha. Uwo muntu kumupfubura n'ikibazo. Uwo muntu nabyo ntazonyizera aguma mbona ko nimeze nk'abandi bose. Yarapfubye yaragize igikomere yatewe n'abari kumutabara. Uwo muntu n'ikibazo gikomeye. Aguma n'amakenga aguma yibaza naho wamubwira ati ngwino ndagusengere mugiye muri biro abaze kumufatira yo kuko hari umuntu yamufatiye mu biro. Uwo muntu acapfuba kubona abantu bapfubye ni ngorane. Imana idufashe cyane. Abapfubye rero washaka baratena bakaguma mu mana bakamenya amajambo menshi y'ivy'Imana mugabo ntibahagarare mu kuri kw'ijambo ryayo. Usanga kubwira amajambo menshi akakubwira n'ivyanditswe. Burya hakubona umuntu yaguye akagwira mu ishengero wabona umuntu atigeze akizwa n'umunsi n'umwe. Yesu adufashe cyane. Umuntu atigeze akizwa n'umunsi n'umwe. Kubona wowe uramubwira ijambo ry'Imana n'ivyanditse akabitaho. Uwapfubye kugira ngo utaratangura gusoma aba yatanguye kumenya inyigisho acamenya wowe uvuga ko ari kera nawe akacavuga ngo hashatse kuvuga ibi kandi atari byo wavuze kubera yarapfubye. Imana idufashe cyane. Abantu bapfubye iyo usomye hariya muri Matayo igice cya 23 wereka umurongo waho wa 25 n'ibiri ntituza kuhasoma kubera umwanya utujana. Hatubwira abantu babiri bitwa abafarisayo hamwe n'abaki abanyabwenge b'ibyanditswe. Abo rero abanyabwenge b'ibyanditswe iyo umuntu yapfuye ahantu agasome akamenya ijambo ry'Imana aba ari umunyabwenge w'ibyanditswe. Narisigura muri mpemu wijana muri mpemu nawe akarijana mu mubiri. Urisomye neza hano hakubwira ngo boza imbere boza inyuma ngo bameze nk'intama zikuyendeje ariko imbere ngo n'amabingira y'inkazi. Boza inyuma mu masafuriya ngo ariko mu mitima yabo ari imva zirangaye. Mugabo ngo basenga menshi cyane. Abo bantu usanga ari abantu basenga benshi cyane utabura amasengesho menshi 5 bayibamo ariko nibahinduka bameze nk'ibuye ryamba mu mazi ridahinduka. Ntibamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Abantu bapfubye. Mani kurinde kuzopfuba mu buzima bwawe. Haleluya. Ubundi kubona umuntu yapfubye wabona umuntu yapfuye. Mvuze gupfa si ugupfa mu buryo bw'umubiri, mvuze gupfa mu buryo bw'impemu. Kuko umuntu apfuye mu buryo bw'impemu aragwa akaja mu byaha akaboregwa agasambana akiba agakora ibintu byose abanyabyaha bose bakora. Kandi n'abana bavuga ati Imana nahora ndayisenga ubu narayihevye. Uwo vyotuma kumuhanura no kumumenyura mumenya. Ariko umuntu yapfuvye yigira umufarisayo yigira uwera yibonye umupasiteri yapfuvye avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami mwijoro akarara gusambana. Nafise umuntu yigeze kutwigisha ahantu nahora yari umwarimu yaraje kutwigisha ahantu atubwira ubutumwa twese turarambarara. Abantu bose baraye ishengero ryose cyari gikorane kinini cyane abantu bararira. Uwo mwarimu inyuma y'induye tuza twumva ngo baramuhagaritse baramutaramuye yaraye asambanije umugeni yagomba kuja kurongorwa. Umuntu yapfubye wumvise n'ubu butumwa yavuze iyo ndabwumvise ndajugumira ariko yarapfubye. Bararepeta bagafata amajambo akarishe ashobora gutsindishwa abantu rero bakira abapepe mu buryo bw'intebe. Wumvise umuntu nk'uyo bajana nawe we itonda raba hariho abantu bapfubye no turajana n'abapfubye. Raba abantu umuntu atarakura mu buryo bw'intebe naho ngarutse yakira abapastori abari bose ntukapfe kwakira abantu bose mu rugo. Nongere ndababwira ikintu arashobora guca umupasiteri hano akigisha ubutumwa bwiza ukoreye murafashije. Ntuke guhamagara umupasiteri wari wese mu rugo mubonye hano umuhamagare mu rugo rwawe utambajije. Mwavyumvise? Iki kintu ni ucumvise neza. Narivuze ngo naho uzomubonye hano ukaba wamubonye yigishije hano nawe uzomubona akubita amabati agakoroka. Ntuke kumuhamagara mu rugo ngo pasiteri kuko wamubonye hano ngo ndamwakiye mu nzu muhira mbaze
utambajije ukubimuhaye utambajije no mu kubyishurana ntuzombaze. Iki kintu kisize ko mucunga uko mwabihanye muze mubihereze mu kubihana uko nyene, ariko ntuze muhirahire kwakira abakozi b'Imana abarimo bose. Benshi barapfuvye. Ntukangwe n'amakoti yambaye, ntukangwe n'ukariko aravugishwa mu ndimi, ntukangwe n'ibigabire cyangwa ibitangaza afise. Banza urabe. Yesu nicyo gituma yavuze ngo muzobamenyera ku byo baba. Haleluya! Benshi barapfuvye. Turagendana tuzi ko bapfuvye, turagumana tuzi ko bapfuvye, turicarana tuzi ko bapfuvye. Umuntu iyo yapfuvye ntiyemera intege nke ziwe, arakora ibyaha ntiyemera ko yakoze ibyaha, arasubira inyuma mu ibanga ntiyemera, aguma abona umengo aracyahagaze kubera ko yarapfuvye. Naho byoshika wowe ukerekwa ugahishurirwa n'Imana ukamubwira amajambo y'ubugingo y'Imana yavuze, ntavyemera kubera aba yarapfuvye. Reka tuvuge umuntu yamugaye basi, uwapfuvye tumureke. Abantu bamugariye mu gakiza barahari, bamugaye. Abapfuvye reka tubareke kubera umwanya tujana tuvuga byinshi ku bapfuvye. Imana idufashe cyane. Reka turabe abantu bamugaye, tuce turangiriza gucanyuma mu ndi mwihangane basigaye kimwe. Iyo umuntu yamugaye murabona ibimuga, ikimuga kivugiraho kiri, kimuga kivugiraho kiri kandi kivuga ibintu bikomeye cyane. Akarimi usanga gafise mugabe ibikorwa abikore gutera mugabe. Kujya umuntu aba yaramugaye mu maboko, aba yaramugaye mu maguru, atatera mbere agira, ni kimuga cyamugaye mu buryo bw'agakiza, mu buryo bw'impere. Naryoherwa n'abantu bariko baratera imbere, ahubwo n'abatera imbere arabamanutsa kugira ngo bagume bamugaye nkawe. Yesu adufashe cyane. Kandi nabo n'abakozi b'Imana barahari, ukabona umuntu afise ingabire ariko araduga ngo ujyayo basinze, ngo ujyayo bagizeyo, ukaca usanga babacuvya bakabacuvya. Ariko Imana ifashe kubatera imbere cyane, no baryohewe jewe baryohewe kuko utera imbere sisubira kuruha. Hari ahantu mwicara nawe ugakora, kandi ibyo ukora ni inyungu y'Imana, ni inyungu ya data, si inyungu yawe. Iyo uriko urakora nkabona warahamagawe uteza umurimo imbere y'Imana, nanjye ndamirabiri gatoya nkavuga ngo Mana urakoze ko navyiruye. Mukure Imana igufashe cyane, mureke kubimuga, mukure mu mpemu, mukure mu masengesho, mukure mu gutangira Imana no mu gukorera Imana. Apana kubimuga. Abantu bamugaye abamugaye ni binebwe, kandi si binebwe mu buryo bw'impemu gusa, no mu buryo bw'umubiri usanga ari binebwe. Batunzwe no gusaba kandi bafise amaboko, ariko ubu ntiwofata nawe utogira umutahe. Ubu wotuma ujya kwikorera imizigo, ubu wotuma ugenda ndazi neza hano ugerageje uburyo bwose bwo kwiheba ugakoresha amagara yawe yose. Ariko abamugaye usanga n'abanyeponse bavuga murumva narize sinoza gukorera 2,000, narize sinobona bambona niko nikorera umuzigo, narize kameme na diplome hajya nta kintu icyo ari cyo cyose nokora. Ibyo nibimuga byamugaye mu buryo bw'intego. Ubundi ikintu icyo ari cyo cyose kigayika kitagayika, ubundi yavuze ngo kazi ni kazi, igihe kiguha amahera kora. Haleluya! Kora ikintu cyose kikuzanira amahera, apana kuraba abantu. Abo bantu bagusuzugura baracyagusuzugura mw'iki gihe ata kintu uri kurakora, ariko nibaronka inoti ntibazogusuzugura. Reka igituma gusuzugura nuko atandota ufise, none boreka kugusuzugura ko turi kimuga. Kimuga cyose baragisura kirarengana bagicako bakiraba gute. Nawe uri kimuga ubwa mbere, uri kimuga mu mutwe ubugira kabiri, uri kimuga mu maboko ubugira gatatu, uri kimuga mu mufuko utogusuzugura ninde. Utegerezwa gusuzugurwa, ariko niwagira ubwenge mu mutwe ukagira ubwenge mu maboko ugakora. Reka
ishyamba, baciye mu byondo, baciye mu magorwa, baciye mu marira, baciye mu gusuzugurwa, baraye nabi, ariko uyu munsi ni ba shefu. Ako ntaho byumva batari haleluya. Kirabika kikaduza gutya kikigira gutya nawe bakiraba kubera umubembe mu nkemu ukacukibona ukacubwihijana wawe gutangira nawe. Kirabika cyari cyaramaze amashikanwa yo mu nzu y'Imana, kirabika gisinziriza kipisha abantu bose bazanye 2 bagiha, abazanye 1000 bagiha, baca batanga batatashe shikanwa, abazanye 100 bariha batanga batatahira Imana. Ikimuga kirabamara kw'amafaranga. Nubazaza kugira ngo nahura ngo ndabwiriwe ngo ndapfuye ikimuga ucumuha 200 ucumuha 1000 ucumuha ibintu byose ico kimuga rero mbere umuntu mukuru wabanza kumuraba sinjwe umuntu usanga umusore n'umugabo ni inkumi agizana ariko arusaba amafaranga nako fuzu umuhe umuntu muyo mutegenda ukore nanjye niko nakora abantu baziguma baha abantu nabo nibo babonora niba bana yigito kuba ko gutuzo gufata ukugorore guturabe ko gushoboka tena tukazi hari abantu birabika gutya bakigira gutya kandi amaboko ari meza kugira ngo akonoreze banzura abo muntu hari ibintu haleluya ibyo bimuka biko biramara amashikama niyamarira naho kwireba hari ibyamaze kwinjira hano rero biguga bikubwira ko atakintu bafise baburaye babwiriwe kandi ubona ari nkuma ari misore bakomeye atari n'imbohe ntagora kweli oya ivyo bimuga je wapi kabisa sinshobora kuvyemera nasi bimuga muri repentance mw'izina biza kumara n'amashikama abana mu mpemu nabo abana mu gakiza baca babahambo barakoreye Imana abana mu gakiza haleluya. Reka turangirize ku cyanyuma. Hari umuntu ariko arafashwa? Uzi ko muri ko murakura rero. Ni muri kurafashwa n'inyigisho za muri kurakura no kuri ko. Ikimenyetso cy'umuntu ariko arakura mu gakiza akunda ijambo n'inyigisho. Ufite inyigisho ejo zigiye kubaka abatunzi mu minsi itanzobona ibintu byanyu. Ngomba ndazigume. Bana nabonye abantu babaye ibibuga kenshi cyane. Danse bimuga no kuri kose. Reka ndangirize ku cyanyuma n'umuntu amaze gusazira mu gakiza. Abantu basazira mu gakiza. Akamara igihe kirekire akaca asaza kandi uwo muntu ni mubi. Umusaza. Ariko hari ikintu kimwe numva navuga ku bantu bashaje. Ubundi iyo umuntu yashaje ahinduka umwana. Ahinduka umwana mu mutwe, mu vyiyumviro ahinduka umwana. Kubera gutera cyane ahantu arahinduka. Ariko reka twigire ku karoro k'ikintu kimwe. Ngomba mvuge ibintu indwi biranga ikintu cyitwa inkona. Cyane inkukuma niyo nkona. Inkukuma cyane se iyo nkona. Inkona cyane se iyo nkukuma yo yishaje ikintu cya mbere ishaje ikora iramenya ko ishaje kandi ntiryoherwa nuko ishaje ikiduga ahantu mu giti ikakora igikorwa cyo kwituragura moya yose yari ifise yose ashaje yaguruka bikanka yakora ibintu byose ikayarandagura yahejeje kuyarandagura hejuru cyane mu giti ikaciyateba ikahamara indwi zibiri mw'izo ndwi ikimera amoya mashasha ikacihinduka umusoro imeze n'inzoka inzoka iriyibura haleluya icyayibura ikiza rero ari ikintu gikomeye cyane ndavuga ibintu icyambere rero numva yo iranga gusaza iranga kuba mu bintu
yose mu mbaraga zo kunyaruka no kuduga hejuru cyane. Iyo iduze hejuru bikana ikimenya ko yashaje, itakivuga ngo nkwiye gukura ubu bwoya bwose n'amababa kugira ngo mere amababa meza bikunde shika iyo nshaka ko nshika. Ndabisigura ngo reka mbanze mpezike ariko noshaka nkanakivuga. Iyo irezwe iremwe mu bintu by'imbaraga zikomeye cyane zo kuja kure, igihe ariko irakoresha izo nkomezi ngo igere kure birayibabaza. Iyo umuntu akuze mu gakiza akifuza kugera kure mu mpemu bitanu biramubabaza. Imana idufashe cyane. Reka mbanze mu cyakabiri. Icyakabiri kiranga inkona cyangwa inkukuma ibona kure cyane, ibona kure kwa ingaha ishobora kuraba igihanga ikaba yahafotora ikabona ibintu byose by'igihanga, nayo yandira hejuru kandi mukirira ahantu hejuru mu biti bisumba ibindi byose. Cyayigira hejuru kugira ngo ikamere kuri Tanganyika, ikamere muri Birare, ikamere igomba ikintu na kimwe cyomenya ikindi kintu cyomenya inkuru inkona itarayimenya. Niyo yambere itegerezwa gutohoza ibigomba kuba cyangwa ibyabaye cyangwa ibiri mu gice intuze inkukuma iherereyemo. Haleluya. Tuvuze ngo ibona gute? Kure. Ibyo ndabisigura mu buryo bw'impemu mu nyuma. Icya gatatu, inkona ntabwo ipfa kurya ikintu yoyo itiyiciye. Ishobora kubona inyoni yapfuye ngo yige, ishobora kubona igikoko ngo kige, yoyo itegerezwa kwihigira mpaka yica ikintu kugira ngo kige yacishe yonyene. Cyo ni icya gatatu. Icya kane, igenda yonyene, igendana n'ikintu na kimwe inkona. Ruzoribona n'igisiga, ruzoribona n'inyoni, oya iriyemera, irihagarara ko iriyizi. Yoyo yabigenda yonyene, hari igituma igenda yonyene. Cyo ni icya kane. Icya gatanu, iyo inkona ntabwo ibigana n'umuyaga kubera ikorera hejuru. Iyo haje umuyaga ujya mwanya wo kunigana itakaza umwanya. Iyo umuyaga uje yisumbye ingufu yoyo icyaremera, umuyaga ukayijyana ikaraba yitururira kugira ngo ubushobozi bwo kugaruka naho yabivuye ngaho ikabigeze muri Kenya iragaruka. Iyo umuyaga uyijyana irarendeka ikaguma hamwe, ikayijyana hamwe umuyaga wahetse ingomezi nayo ikaca ishyiramo. Rero ntirwana n'umuyaga, hari igituma itarwana n'umuyaga ndakibabwira. Ntimigana n'umuyaga. Umuyaga uje irareka, hanyuma umuyaga ugahera, hanyuma ikabandanya urugendo. Imana idufashe cyane. Icya gatandatu, iyo igomba kubyara ibyarira ku giti gisumba ikindi hejuru, kandi iyo igomba kubyara iyo nkona, iyo nkukuma igomba kubyara irondera icyari. Icyari cyane gisaswa n'ibintu bitatu. Icya mbere, iragenda ikarondera amahwa akomakomeye yayandi atoba amasongoye mu buryo bukomeye, ikayasasa aho hantu. Iyo agejeje kuyasasa ikakirondera ibyatsi ikabishirako. Iyo agejeje kubishirako ikaca yituragura amoya yayo ikayasasa. Iyo agejeje gukora ibyo ikacita amagi. Ibyo nabyo birafise siguro ndayikubwira mu mwanya. Mwanya uranjyana murababarira ndabiheze. Reka mvuge ikintu inkona aricyo cya nyuma kugira ibimvuze cyangwa bisigura mu buryo bw'impemu tuce turangiza. Nasimbye kimwe, ikintu ntigwana n'utuntu duto duto. Tuntu duto ntitutesha umwanya ngo igisiga kiraje bihangane bigire gute. Oya, yo ikikora iyo igisiga kije iravuga ati ngwino ikora iki. Ni ikintu kiduga cyane mu buryo bukomeye.
iguma iduga, igikona kikaduga cyangwa inyoni ikaduga nayo ikaduga ikagera mu muyaga, iragera igihe yo irakureka ati reka ngende, urivanamo wewe wenyine, nta mpamvu gutakaza ngo ubane nawe. Uko iduga igera ahantu h'umuyaga niko igikona cyangwa inyoni kinanirwa igatinda ikabiheba, inkoni ikabandanya. Reka ndabe ingene noca mu ncamake. Nosubira inyuma gato ku bijyanye n'icyambere, kubona kure mw'ibi bintu bishikimwe. Ibona kure mu buryo bw'umubiri, ariko umukristo w'ukuri nawe akwiye kumera nkayo, kuko umukristo akuze mu gakiza akwiye kugira iyerekwa rirerire, akamenya ibintu bikwiye, akamenya ibintu bizofasha umuryango, akamenya ibintu byo mu gakiza, ajyana n'ibintu by'umumaro by'agaciro, kugira iyerekwa. Kirazira ko umugabo cyangwa umugore cyangwa umuntu aba atagira iyerekwa ngo yumvira ati mbega nokora gute, mbega ishengero, uri umurongozi w'ishengero n'ubaye uri kuriyumvira. Ubundi nka twebwe turi abarongozi b'ishengero turashobora kuguma biyumvira mu buryo bw'intebe. Aba bantu bokura gute, aba bantu bogaburirwa ibiki, aba bantu boshika he, boba abagabo mu buryo bw'intebe gute, boronka ingabire gute, bakwiye inyigisho zimeze gute. Utegerezwa kugira iyerekwa. Umuntu w'umukristo ategerezwa kwamana afise iyerekwa, apana kurya no kuryama no gusinzira binatoshe. Hari umuntu hari ibyo aronse ibyarya abahejeje, ariko nagomba nakubwira ngo umukristo gira iyerekwa. Uri umugabo gira iyerekwa, umugore gira iyerekwa, yumvire musore gira iyerekwa. Ronda ubushakashatsi, ronda n'akazi, va mu ntara uja mu yindi, va mu gihugu uja mu kindi, va muri karitsiye uja mu yindi, va muri kimwe uja mu kindi. Gira iyerekwa, gendana n'abantu, tohoza, gira iyerekwa y'ubuzima. Ibona kure, nawe gira iyerekwa ubone kure. Imana idufashe cyane. Haleluya. Cyane cyane mu buryo busiguritse, n'igico yishe, ntiga ico itirondereye, iticiye. Oya, umukristo akwiye kwama yigaburira mu buryo bw'ijambo ry'Imana, mu buryo bw'amasengesho. Nurimire kuwa Mungu, nurimire ibyo bazokubarira. Oya, uzoshika ahantu h'umumaro. Ukwiye gusoma ijambo ry'Imana, ukwiye gufata umwanya w'amasengesho. Wewe hari abakristo barindira ngo nzongera amasengesho misi 3, hari uko pastor abivuze, ariko muri korale bayagize. Oya, ironderere nawe aho ni mu buryo bw'imwembe no mu buryo bw'umubiri. Eka gutungwa no gusaba, usaba. Hari abantu bagize ubwenge mu gusaba, araza akakubwira ingorane amazemo iminsi, araza akakubwira yuko iwabo babuze umuntu, araza akakubwira yuko amaze iminsi agwajije, araza akakubwira impamvu, ubuzima bw'ukumva womba saba agerageza amanya. Oya, Imana idufashe cyane. Ironderere ukibivuye mu maboko yawe. Birashoboka ko umuntu ashobora gushika ahantu akenera ikimufasha, ariko raba ko utabigize umwuga. Ko hari umuntu agira umwuga gusaba gusenga, ariko kandi hariho n'inzira ushobora gucamo yo gusaba. Ushobora kujana ku mavuga senga, ukaburi kurakora ku mutima wa naka. Ngomba kukubwira ko ushobora gusaba umuntu ntakiguhe, mugabo wajya ku mavuga abwira Imana, bigatuma abantu bakogwa ko bakagukorera icyo batategezwa gukora. Wanasaza kiratahuritse. Nimba hari umuntu aduze haleluya. Nicyo gituma igibyo yiciye yironderere yo nyene. Iyo yagutse iratubika, ikaguruka, ikajya mu kindi giti, ikarondera igatubika, maka yirondereye. Icya gatatu, igenda yonyene, iriyemera, iriyumva. Wowe umukristo akwiye kwiyemera. Kabla abadayimoni bari bose bakwiye kugucivutu. Umuntu winjiye mu gakiza, umuntu akakubwira ingorane z'umuntu yahuye mu gakiza ukacubivamo. Umuntu yakijijwe neza, akuza mu gakiza, ariyemera kubw'ijambo yahawe, ariyemera kubwo Yesu yamenye, ariyemera ku bushobozi Imana yamuhaye, ariyemera. Haleluya. Nivyo
kudandaza bikomeye cyane. Mana ishimwe cyane. Kamenya yuko uhagaze mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Ushobora guhindura ibintu bigahinduka. Ariko mu buzima bwiwe atarakura mu gakidama sengera ariko kose sengera aho n'uburagira ku rugero rwo kwiyemera. Iyo wiyemeye, iyo kaje ikintu murapingana mukabanza mugahangana nawe ukumva ko muriko murahangana. Basi wumvise inguvu ziriko zirahera ugasaba raforo rero. Ariko wamaze kwiyemera wabanje kugira kwiyemera kandi wiyemere mu kubera Kristo. Bibiliya ngo uwiyemera uwirata yirate ko yamenye. Haleluya. Bisigura ngo yose Imana tuca tugira gute twiyemera kuko Imana iri muri twebwe. Nayiyemera kuko hari mpamvu yiyemera iguruka ikagera aho abandi batagera. Mbega wowe nishobora kugera aho abandi batagera. Biciye mu isengesho ntugera aho abandi batagera. Biciye mu ijambo ry'Imana ntugera aho abandi batagera. Kubera ko abadayimoni baza bakaguca intege, kubera ko abadayimoni bakwiyebuza, yiyemere abamaze kumenya Kristo. Haleluya. Iguma ibisubizayo kwa kundi nyene ikabirekura ikabita. Ibonye bitanguye kumenya kuguruka rero, ikigenda muri gwagwari gitanguye kumenya kuguruka, ikigenda muri gwagwari ikacifata bwa bwatsi ikabukurayo, ikacifata bya byoya ikabikurayo, akacasigara byarihwa. Ijana rero byagiranya bya papariza ibikwa ikagitobora ikaguma mu mahwa, cyahindukiza kikaguma mu mahwa, cyasubira kikaguma mu mahwa, kicana kikaguma umenga cyo papariza kugira kive mu mahwa. Nuko gipapariza kiguye mu mahwa kigasanga cyakorotse, kigasubira kunigana kikanigana hande kigomba kugwa hasi, ikagenda ikagisama ikagusubiza mu mahwa. Umunsi wose kiba cyamaze kumenya kuguruka, nacyo kica kijamo kiva mu gwari kikaja gutangura kuba ku giti uko cyatinye kuguma mu mahwa. Haleluya. Kama tuzokwama ari pasiteri gusengera gwana nawe, gerageza kugwana nawe, wigwaneko. Uzotelefona umbure kandi bamenyeye ko ari cyo nzokumenda gutelefona. Uzocuvuga ngo karabaye ndapfuye, ariko niba wamanyeze kugwanaho uzocuvuga ati ko ndoze mwarimu nkababuze pastor, reka nanje nigwane kubita imizimu w'izina rya Yesu. Nubwo bunyantege bwawe ijuru rizoca ryenterevena. Haleluya. Ntabwo inkoni rera umwana genda uzino soko gende mu bintu byo gufirata. Oya, kiraforoma abana. Nicyo gituma natwe tukura tubaforoma mu masengesho, tubajuru katejuru senga kumukoroba senga, turiko turabaforoma kugira ngo mumenye ibiswi by'inkona na. Haleluya. Nani mugomba gukubita abazimu nani? Iyo muri ko murabona ingere tubakubita, abakozi b'ingere babakubita, ndakeneye namwe mumenya gukubita abazimu nkuko tubakubita. Igisagara cyose cya Bujumbura abazimu barimo twobaho nyabose tukabiruka. Haleluya. Reka turangiriza. Ugiye gufata mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'impemu. Imana ishimwe cyane. Niba byarashyitse ugatsindwa nuko utashoboye kuba wagumye utashoboye gusobanukirwa muri bimwe n'ibindi, wowe watsinzwe ntumenye uko wategetswe kumenya. Kumbure warapfubye, warabaye umwana n'ibindi ntiwabaye inkona. Ndituza ko mwebwe mwese mu maboko kinginga Imana ikakugirira imbabazi kuri kimwe n'ikindi. Hari ibintu utakoze neza, Mana ndagushimiye kubw'aba bantu n'izi nyigisho. Sikelote bene tuta aba bantu hari ahantu bakuye, ahantu hari impinduka ibaye muri bo, ahantu hari ibintu uvuganye nabo. Umwe wese hari ibintu uvuganye nawe, yaje gusenga Imana kandi hari icyo ukoze, hari impinduka igiye kuba muri we, hari ibikorwa agiye gukora. Mana ndagushimiye, imbabazi zawe ziraboneke ko biribwa ngubonye kwa maraso nusubira kubita umunyabyaha ucumwita umugororotsi. Ndagushimiye Mwami, icubahiro kibi cyawe, inganjiri yawe, hindura aba bantu, shigikira aba bantu, nezereza aba bantu, tabara aba bantu, gwanira aba bantu. Mana nyaguhoraho, uwera wa Isirayeli, Mana
mana. Haleluya. Ndagushimiye. Icyanyuma mana twabonye yuko inkona isuzugura utuntu twari two twose. Ikindwi nicyo tutashoboye kuvugana, ariko kivuga ngo inkona isuzugura utuntu duto. Natwe turagomba gusuzugura utwatugwanije, utwaturondeye. Haleluya. Mana utubabariye, utweze, udutunganye, utugire neza mwami, uko amasaha arengana. Ikiganza cy'Imana kibane natwe. Urakoze, turagushimiye imbabazi n'ubuntu n'ukuri n'amahoro n'imigisha bibane natwe. Amen. Utuntu duto. Hariyo abantu umuntu akuvuze uca utangura kubabara. Reka ndakubwira, mbega umuntu ngomba mvuga itangaza aka kantu sindakatebako. Umuntu ari imbere n'uw'inyuma, ubona uwundi n'uyuhe? N'uri imbere? Voilà. Pastor Jean. Pastor ngo turiko turagenda imbere. Genda. Uje w'ibintu mumangira ko pastor arabizi. Ariko imbere kiretse ahinduke. Ari imbere je byo ngira byose araza kubibona. Rero reka ndakubwire duhagaze kuri ibi. Wowe kurababazwa n'ibintu bariko baravuga. Kubera iki? Erega bakuvuga kubera uri imbere. Bakuvuga kubera uri imbere. Haleluya. Iyo umuntu akuvuze hari ikintu umusumbi. Akuvuga kubera yakubonye, mugabo wewe uri imbere. Wewe ntavyo ubona. Achana naye. Wewe bandanya uje imbere, bandanya. Bandanya gusa. Niba ukudandaza bandanya udandaza. Niba ugusenga bandanya usenge. Niba akazi bandanya ukore. Imona nico gituma kandi agakoko cyangwa akanyoni kayirondeye nigatakaza ku mwanya. Iguma yidugira gusa. Iherezo irivanamo. Wewe ni twaguma tugenda gutya. Nzovuga nzoruha. Iherezo nzoceceka. Una waguma yibandaniza gusa. Hakanatwe. Erega wewe naruha kuko ntari karavuga. Ariko umuntu aza kuruha ni jewe ndiko ndavuga. Kubera kutuguma wibandaniriza bavuga ubandanya. Erega gituma bakuvuga uri imbere. Ariko basumvya. Nico gituma bakuvuga. Igaruke mu kibanza pastor Yesu guhumugisha. Haleluya. Abo mukana barakuvuga, abo mubana barakuvuga, kukazi barakuvuga, mama ngurasambana nico gituma ukundwa, mama mukorana n'ikuzimu, achana nayo we bandanye uduga gusa. Bakuge bavuga. Erega hari ibintu batu igituma bavuga ko ukorana n'ikuzimu n'ibindi hari ibintu barusha. Ntabyo bazi yo biva. Inkona nayo yahisemo kuguma yidugira hejuru gusa. Natwe muza tugume tuduga himaniri. Bakume bavuga. Tuduga. Wafashishwa tere, haleluya. Asante. Reka tuvuga itangazo twitangira.